Showboy King Msaza from Black TV. Nkuko mubizi ni jemu animateur wa Black TV uri mwanya ngoma mbazanira bishasha. No musi kwa twatembere umushinga ntahe. Mukwazo kwizina rya Black Shallow. Black Shallow asanzwe ari umuhanzi akomeye cyane ndetse ni n'umuhanzi akomoka mu gisagara mu gihugu ca Tanzania. No musi gwashinze kwifatanya natwe. Shallow byinshi araza kubitubwira. Vipi man? Bana fresh man. Ameze neza bro. Bana ameze bien. Mwanangu mbona umewaka? Kama kawaida yangu yani. Swaga zako nini? Ndo zangu. Umeazima nini? No siazimagi wanachukua vyangu kabisa yani. Umushinga nawe ngo nigera tira mu buzima bwiwe akoresha ivyo buri minsi yose. No musi tugomba tuganire kugire akaganiro gato nawe. Shallow asanzwe ari umuhanzi asanzwe akora ibiki? Nsanzwe ndi umuhanzi. Ariko niwenze ko gato simvuka Tanzania ariko niyo nkorera mvuka mu Burundi. Imiziki yo ndemenya ari Giswahili nkamenyera ibintu bye byose abipostinga mu rurimi rw'Igiswahili wowe nibaza ko ari mu Tanzania. Shallow asanzwe ari umurundi avuka mu Burundi gusa music yiwe ayikorera mu gisagara mu gihugu ca Tanzania ariko no muzi avuga Shallow tubwira intara uvukamo. Of course mvuka mu ntara ya Muyinga muri commune Muyinga nyine mu gisagara ca Muyinga. Shallow umuziki wa mbere mu kabazo nkunda kubaza umaze imihe kinini mu muziki cyane nshaka kumbwire umuziki wa mbere studio watangiye kuwukoreramo. Studio ya mbere natangiye kwinjiramo yitwa MPJ Record iri mu gisagara ca Mwanza aho ni Tanzania. Indirimbo yitwa Kwa Nini. Nyimbo yake ya kwanza inaitwa Kwa Nini. Mbega twibaze ko Shallow ari kadutegurira iki ubu nkuko tubona gyoshe cyane Shallow Black Shallow. Black Shallow ndiko ndategura ibintu byinshi bimwe ndibaza murabibona murabona ama concert nkoresha hirya no hino ndiko ndateza imbere muziki ndundi ngaha hasasa ngaha Muyinga naho mvuka. Black Shallow afise ibintu bishashe biri muri studio biriko biraza collab z'abasani bo ngaha nyine Muyinga n'abandi batandukanye. Shallow tukubaza akabazo gato mu gisagara ca Muyinga utubwira abasani bangahe wo bawemeraho? Mu gisagara ca Muyinga bana ndemera abasani nkabashika kuri batatu ndabemera gose. Uwambere azimbere ya mbere ushaka kutubwira izina giyo? Imbere na mbere haza umuririmbyi w'umudada turiko turakona collab yitwa Sister J. Sister J aho uri wose turumva kusigaye uryoshye turungo niwe nguri ku mbuga ngurukana bimenyi sinze nabonye n'umuntu agupostinze vuba nawe nzokwibariza. Okay Mr. Shallow katukubaze umuririmbyi ukunda mu gihugu cy'u Burundi wa mbere wafiriye wo ndetse gusavye collab wo muhaniye? Big Fizzo ndamwemera gose. Bantu boy ubiki mwanangu. Team Bantu boy muriko muri yumva Big Fizzo aho uri kuri yumva ko ari uwo muntu wa mbere Shallow ashobora kunda. Shallow ushaka tubwire umuririmbyi wanka mu Burundi naho yo guhakora bute wakwemera? Ndanka Magonde KSATB Satura Mabafi umuririmbyi ndamwanka gose man sinzi gituma. Noma sana mambo sio mambo ni fara kwambia. Yani kinoma noma huyo jamaa namchukia kinoma sio kwa nini yani hata sielewi kabisa. Jamaa anaitwa Black Shallow. Satubi uko pembeni najua kuna doangalia. Hii ni Black TV. Shallow aratubwiye ko uwo bita Magonde ngo yita ngo ni Satura gusa mumbabare jivyo ntavyo nzo ko sindi umuhanzi wo bita ngo ni Shallow abwije ukuri ko Satubi naho yo muhakora bo atofa yemeye kandi rakubwiye ko Satubi atana kimwe bopfa bahuriye kwao sio wana na kimwe kweli yani siwezi kampa collab wala hata kinipa collab hata kwenye support yake sitaki kabisa yani sitaki. Sasa kitu gani nafanya mchukie mzee Magonde? Mzee Magonde huwa anamchukia kwa staili zake yani jinsi alivyo yeye mwenyewe. Mzee Magonde ni msanii ambaye ni msanii mkubwa kwa hapa Burundi lakini hajui kuvaa kisanii kama inavyotakiwa. Unaona bana anazidiwa na watoto wadogo akina Master Randy wameanza muziki jana lakini watoto wanashine kinoma. Shallow anakuambia kwamba Mr. Magonde hajui kuvaa. Hiyo naikubali au? Hiyo kweli mimi naikubali hata kitokea sasa hivi naweza nikamchana makavu yani. Mu Kirundi cyumvikana ngo Mr. Shallow naho wo muha Satubi ahari uyu mwanya tuvugana yo mucana mpaka Satubi akiyoberwa. Ikindi naco yatubwiye yuko Satubi wageti hajui kuvaa ntazi kwambara. Wewe uri kuradukurikana wo bitwemerera ko? Bana kweli mzee ndazi nawe uramubona keshi ni murinje akunzwe ngaha mu Burundi ariko ntazi kwambara kugira nyine akunzwe bisaba yambare nk'umuntu akunzwe. Urabona Big Fizzo ko nabigira usanga yashininze bana ibintu byatari walayi kabisa. Mzee Bantu yani yambara Bantu kuva ku maguru maka hejuru kubyo bwaho na Black Shallow zinagiye ligeze hejuru uzosanga yana kitu black kila kitu black unaona ila usicheke kwa vile nimevaa white ni kawaida mwanangu. Shallow tubona yambaye ishareti ihenze. Shallow woshobora tubwira shareti ya maheri gugu? Ishaneti guwa mahera make gose je siniyemera man
nayiguze 34 vy'amatanzania 34 yuko turi nko mu 30 hafi n'indwi vy'amarundi uyu mwanya tuvugana. Reka Sharo tumutumire ku kantu gatoya cyane. Sharo dushaka kutubwire ikirato cambere amahera utarenza kugura wewe. Ikirato cambere jewe ndakunda kugura ibintu bizimvye. Yaba y'amahera menshi amahera utarenza. FC manini 80 mu kirundi. 80. Mr. Sharo dushaka kutubwire isaha wambara. Isaha yawe wambara na yahe amahera utarenza. Isaha sinkuza ndakurenza 12,000. 12,000 isaha. Yeah. Gusa Satubi haro interview yigeze kuvuga yuko yoba yambarira ariwe muntu yambara nka Diamond. Ashaka kuvyemeza canke urabipinga cyane. Iki ndagipinga gose ndagipinga sana mani, ndagipinga kweli kabisa. Mzee Magonde upo ulipo likurumba bastare. Uyu nuwo bita Mr. Sharo, Black Sharo. Ariko arakubwiza ukuri yuko ngo ntuzi kwambara gusamba barasa. Ntabwo rege ndiko bivuga. Ni umustari mugenzi wawe muzindanye mukora umwuga umwe. Sharo kubwiye ati naho umuha collabo ntashobora kuyemera. Sharo havuyemo Big Fizzo ba Masterland batubwiye, tubwira umusani havuyemo Bantu Boy, tubwira umusani ubona ari karagerageza muri music ndundi. Muri music ndundi ndabona muhanzi reka agerageza gose akabica bigakika n'umurapere bitwa B-Face. B-Face of the Michano, yeah. Kama dawa. Kama dawa sio mwanangu. Sharo tumuzaririmba R&B hip hop. Ndirimba hip hop nkakora na R&B. Reka tugusabe rero muri ivyo byose yuko B-Face muzohorira muri show wo byifatamwe gute. B-Face bana nicanye nk'umuntu nka B-Face aho mpagaze stage imwe na B-Face nakwiyumva neza sana gose kabisa mbere nanabikunda. Aho siyo. Ni muhanzi nkunda gose sana kabisa. Twimzike byari gushika ukagira amahirwe Mr. Sharo akaba ari mu gihugu cy'u Burundi bakaca bagusaba yuko ubu umuambassadeur mukaca muhura na Satubare kuvyifatamwe gute. Umuntu no mu mwankana ntibisaba ko mudakorana akazi kubera akaba ari akazi kandi kabaza hamahera mwese afise ukuntu yapatanye urumva murakora ariko bana ndakwanka ntiuza ko mukorana akazi n'umuntu wanyu kajya kabara akazi na featuring twizere ko kabara akazi aba manager wawe yahuye na manager Satubi yahuye basabye gukorera hamwe murashobora gukorera hamwe nifu gukorera hamwe no babaze ni kweri kimwampitiyemo umuntu ntashaka aba manager bonyene bahuje kwabwo we bakubwiye ati korana na Satubi urashobora gukorana nawe cyane sino korana nawe nababwiye ati collab mwasi ko muyimpa kuwundi tuyihoze ndondeze ni ata bora wagupe mzee baba yao Kiriku Kiriku fresh hapo fresh doga nachana mwanangu anachana kinoma yule dogo anakuambia Mr. John anakuambia kama dogo anaua au sio sana unajua sikiliza nikwambie kitu kwanza kanda bivuge mu Kirundi ndakubwira ikintu kimwe umuziki w'ubu ni kintu ebana kiko kiragenda kwiterambere rikaze gose urumva wishinze kurimba nk'ikirundi umuziki wawe ebana ntaho uzogushikana ndibaza muri Premier Music barabyimfishe na Diamond abivuga baramubaje ati kweri ko umuziki ndundi utavuzwe iwanyu arabyishuye ivyo bibazo kiriko ndamwemera ko yarimba mu Giswahili ariko ebana arakora neza Satubi nawe hayishita ku Kirundi umva amenyekana nganye mu Burundi gusa Satubi abantu batwemeza yuko ngo kuva yagatangira music yiwe atakora bo arashobora kuronka hanze havuye mu gukora boro gakora mu gihugu ca Tanzania canke atasho arakora izimvye mu gihugu cy'u Burundi nawe uravyemeza ndavyemeza gose kubera nigihaza gukora indirimbo yo Tanzania kwana na Dolisax ebana naravyumvise kandi naranabibonye ariko ebana n'indimbo barabonye ko atawe yageze muri Tanzania hano ukivuzwa ivuzwa nyene no mu Burundi nyene bakuba yayihaye mu majambo make ushobora kintu ushoboye guhanura Satubi basi canke wo mwongera nkaho nk'umusuperstar ebana jiki no muhanura nukuri numuririmbyi akunzwe kandi arazwe mu Burundi ariko gusa umuziki abisaba utware neza amenye yuko umuziki w'ubu nukurimba indimi zose kuzicanga Igiswahili Kirundi Icongereza Igifaransa ebana ibintu nk'ivyo kugira n'abaniga urazi ko twikundira Igiswahili sana Kiswahili ndo lugha bora ambayo imetamba 7 mpaka kwa watu ambao hawajaenda shule au sio yeah tusabe Mr. Sharo avuga indimi zingahe Mr. Sharo bana avuga Ikirundi akavuga n'Igiswahili nizo ndimi nzi neza yani izo ndimi ziratosha yani izo zirakwiye kweli zirankuye nk'umuntu nkanje Mr. Sharo afite indirimbo zingana gute Mr. Sharo afite indirimbo zine ziwe afite clip zibiri afite n'amakorabo y'abantu ba Tanzania labda nka 3 gutyo Mr. Sharo nkuko twamwumvise ashobora kuba afite channel ya YouTube channel ya YouTube irahari ariko ni ya boss wanje ariwe manager wanje ari Tanzania ama Mr. Sharo akoresha Instagram akoresha Facebook Instagram zose ndazikoresha hari umuririmbyi muto yahajya reka rakuraba ashaka umuhe collabo bigenza gutoshoye kuyimuha canke ivya bindi barakwandikiye nawe ntuwishura
Collabo je umuntu kuyimuha mbanza kumva ibyiwe ko ashoboye nuko adashoboye. Ashoboye turakorana kubera nta muntu muto yabaho mu muziki. Umuntu muto novuga ko ari umuntu muto nubya muntu adashoboye. Urabona abana nka wa wundi yene Magonde. We nizina nimba ko ari Magonde rasta. Nizina ni Magonde yene Magonde. Nakwambia mambo sio fire. No munsi ibintu bihenze n'umuriro kandi ngo sumuriro gusa n'umuriro kubwanje n'umuriro. Wari kuraba kanda gusaba kugira like na subscribe utibagiye hari cumanuka muri commentaire. Hari abantu bakora tubwira ibintu byinshi, hari abatubwiye satubwira abatubwiye gusunda ubwiye ko Mr Magonde yani hafai kabisa wala hafai. Uona ikubali kama fans wake. Hapa kuna fans wa Big Fizzo, kuna fans wa Mr Magonde. Utaona vipi? Shuka kule chini kwenye comment uandike kitu. Alafu sisahau kufanya subscribe. Muze turacabandanya. Usanzwe uri mukundo canke warabivuye. Inkundo ngo narazisezereye. Niyo mpamvu mperuka gusura n'indirimbo yitwa na Baki Kusali. Yani sigandiwe gusenga gusa kwera urukundo rwarananiye rurangora gose. Manake Mr Sharo hana mpenzi. Sina mpenzi. Dutegemee kama harusi yako lini hapo? Yani hivi karibuni. So niseme karibuni kwa sababu sijapata hata mchumba wala nini. Sina mukunzi mfisi rumva ibyindo wasinda bipanga. So majambo makuru urikura murondeza. Bishobotse kabisa. Mr Sharo uramaze kwahukana n'umukunzi wawe? Ndamaze guhebana n'abakunzi beshi. Niwa mbabaje wanyuma nuwo nyine yatumye ndirimba na Baki Kusali. Mr Sharo nikiye kintu utigera wifuza gukorera umukunzi canke umbwire bibiri gusa iyo hebanye n'umukunzi utimvira gukora? Iyo mpebanye n'umukunzi sinshoka mpiga ubundi byihute. Afu sinkunda kuguma ndamwereka yuko umenga ndiko ndamujena mu mutwe. Nkunda relax wenyene niyumvira garuke atimvire naho yirekera agende hama mfata umwanzuro. Sharo ku munsi ngomba nkwaza akabazo gato cyane. Mu minsi wakundanye n'umukunzi wawe washobora kumwandikira kangahe muntu? Namwandikira nka mu gatondo mbyutse namaze ko yabyutse amahoro. Apremidi yageze kugira nkamwaza ati wafunguye no mwijoro nkamwaza ati waryame gatatu ku munsi. Manake siku hizi na wanawake hawashikiki tena hamueleweki nawaambia. Umuntu yakubajije mu gitondo waraye gute usaisa wafunguye mwijoro waryamye lakini unamkataa. Bana ndio hivyo hawasomeki wanapenda noti mkwanja mwanangu bila mkwanja demu huwezi kupata. Au sio? Kama kawa. Penzi nini? Penzi pesa mwanangu. Bila pesa hakuna penzi yani. Niseme hivyo mwanangu. Okay, ubu twari kumwe na Mr Sharo akanya katubanye gatoya cyane. Gusa reka ndagusabe kugira like na subscribe. Mr Sharo kandi ndagusaba kantu gatoya ugende ubwiye abafanzi bariko baraturaba hajya ico bogira kuri Black TV kugira nabo bandanye utera imbere muri music yawe ndetse na Black TV ibandanye utera imbere mu byayo. Kuri Black TV ndabasaba kubite sana subscribe nyinshi na like comment nini ili abantu babone yuko ibintu ari rumuriro hama binjire kuri YouTube barabe akavideo gashasha meruka gusohora kitwa kwa nini washobora guca kuri YouTube kandika kwa nini song Black Sharo bacabazi kuzana indimbo ziwanje ucukabona rero kwa nini ko karimbo gashashe bana. Mr Sharo mu ntara ya Muyinga ibintu ariko aravyica cyane twumva hariho amashow ariko ateguza atandukanye. Mr Sharo twitegeke kuri show yawe? Kuri show yanje muyitege kuri uno w'Imana ugiye kuza ku Mwinondwi ngiye kwikorera ahantu bitwa mu Rugari. Show nama nakoze nawe urabibona amafishugu mubona ari menshi ni menshi gose ni menshi. Akabazo ariko sinzi yuko ari banga. Mu show maze gukora ni he show maze gukora izimvye amero tarenzako? Show maze gukora novuga ko izimvye ni show nyinshi gose kubera nta nimwe nkora intahazi. Zose mba napatanye kubera sindi muri babandi baje kuzitegura mu mahera yabo zose barampamagara nkagenda gukora. Manake Kingiriyo nanzia 5 kwenda hadi 10,000 15,000 vitu kama hivyo mwanangu. Show zinakuwa kali kwa sababu jamani tuambia kuri show yiwe nta show iri munsi y'ibihumbi 5 yiwe uzobona Mr Sharo. Mr Sharo hera ku 5,000 kuduga ku 10,000. Niyo mahera makeya yanyuma nkorera kubera ibintu babizimvye nawe urabibona mbanaze nk'abantu bavuye hakurya je nanje urazi ko ndumuriro nyene mu wundi. Mr Sharo ka twitege byinshi bigiye kuboneka kuri we si vuba ni mwiyi misi kuyu wa Mungu yuko adufitiye show ikaze show iri kirategurwa neza izobera mu sinzi bavuga commune ya Rugari sinzi ko ari commune cyangwa ari zone gusa ariko dutegura ikintu kimeze neza cyane. Mr Sharo gera cyo size udusezeranye twese. Cyo no basezera abafanzi biwanje nuko kurikirana ibintu byanje ku bwishi bagakubita izo comment na subscribe nyinshi hama bakakurikirana ibintu by'iwanje. Ndabemereye collabo ndabemereye indirimbo zibiri zigiye gusohoka mwino misi imwe ndi kumwe n'umudada yitwa Sister J. Niwo ngahanye ni muyingi wanyu muramuzi gose nawe arashoboye mu muziki.
hariho n'indi ndirimbo ndiko ndakora yitwa Nitarudi Kwako ndiko na Ndumu. Ibintu nk'ivyo ndabemereye urumva bakurikirane ku bwishi sana. Akabazo koroshe Black TV n'indome zingahe? Black TV ni nk'indome nk'umunani gutyo ni indome 8. Black TV ngo ni indome nk'umunani. Burundi ni indome zingahe? Burundi ni indome isee wewe mkali wewe mtata kabisa. Nimelishika penyewe bana mpaka nipige hesabu mwana. Reka nakubwira ko Black TV ari indome 7 n'u Burundi ari indome 7. Ni ibintu bibiri byigera bikandi Black TV ikora mu Burundi urumva ni ibintu bimeze gutyo. Yani ni ibintu biri kumwe bitavana bidatana. Kandi abasabe mwese kugira like na subscribe mzee wangu mnyama wangu. Kama kao mwana. Respect.